Abo ni abenegihugu baba muri site ya Soberi, komine Mutimbuzi, ni mu ntara ya Bujumbura, aho bavuga ko bafise ibibazo bitandukanye, haba uburaro n'amazi meza hamwe n'ibindi, nkuko bamwe muri abo babitwiganiye. Tugenda kuvoma hariya mu mwonga, hariya Mpanda, nayo Mpanda ubu yuzuye, ugiye nabi nguri batuku, ubugiye ingoni bigutwaye, hamaze kugenda abantu batatu bagiye kuvoma. Izo ni ngorane dufise, amazi aratugoye vema, muba amazi yo kunywa n'ibintu byo kurya mu buraro ni ngorane, ibintu byo kuryama nta kintu dufise. Uravye mu mazu yacu y'ahantu baryama, hariho abantu usanga batagira aho turyama, amahema, ubuhema bwaheze nibwo sasa ugafata ubu unye nico bifuka ndetse ntavyo vrema. Ntaco dufise twifuka, wifuka igikwembe muba musangiye n'umugore aho nyene. Nta cumba dufise, ni burangare nk'uku nyene ukubahabona. Guteka naho, kuryama naho. Namba ari uwawe aze kukuraba, aho uryama habona hose. Amahema amwe yaratabagurice yaraheze, imvura iguye ubwanurara buhagararanye mwene uko. Urumva aho rero ni ingorane z'abana baca bagira iki? Ingwara, malaria, ibiki kabazanye kwa muganga. Kwa muganga naho hari abaguha bya binini by'intica ntikize. Eka Naciza Emmanuel arongoye iyo site ya Soberi yaremeje ko ivyo bibazo vy'amazi hamwe n'ingwara ya malaria ibarembeje. Mumenya ko ibibazo biri muri iyo site ya Soberi ahanini bigizwe n'ikena ry'amazi hamwe n'inzara, eka n'ibura ry'amahema.